Ndatanze mwiriwe nyakubahwa Pacifique Ninahazwe, tukaba turamutsa amahoro y'Imana abane namwe, hama tukaba tunabakengurukira cane bimwe biva ku mutima ingene mwama muri hafi abarundi, na cane cane abantu bama bariko bararenganywa n'ubutegetsi. Akabazo ka mbere nyakubahwa Pacifique Ninahazwe, ngarutse muri kahise, umushingantahe Nkurunziza nyakwigendera perezida w'u Burundi, hariho ukuntu yasize avumye abantu batavuga rumwe nawe, aravuga yuko bazohera nk'ifu y'imijira. Ariko twitegereza uwo muvumo umenga wafashe abari ku mugambi uri ku butegetsi, inyuma yo kuvuma abo bantu habanje hapfa Adolphe Nshimirimana Mutamade, hanyuma hakurikira nawe nyene yagiye nk'ifu y'imijira kuko ntawamenye n'icamwishe, na Adolphe nyene ntawamenye n'icamwishe, hanyuma ubu naho hariko Umusego Reverien Ndikuriyo. Dusubiye inyuma gato hatanguye umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu Simon Nyandwi, bivuga yuko mu mugambwe CNDD-FDD turiko turaraba impfu ziriko zirabashikira, noca ngaruka ntingira ngo ni wa umuvumo yariko avuma abandi yahavuye ufata umugambi uri ku butegetsi. None mwamubona koko uyo muvumo wafashe abo yita abansi biwe canke wafashe abari ku butegetsi? Ikigira kabiri, ikibazo kigira kabiri, mu vyerekeye ubutunzi bw'igihugu, twarabonye itangazo riva muri mu ngabo mu gihugu ca Somalia, giteguza ko Burundi mu kiringo c'amezi 3 bwaba bwavanyeyo ziriya ngabo. Tukaba tuzi yuko entreprise Uburundi bwari busigaranye izana amafaranga y'agaciro, barabasirikare mu bikorwa vy'amahoro muri Somalia. Inyuma yuko izo ngabo zizova mu gihugu ca Somalia, muravye n'amadolari yahora yinjira mu gihugu, inyuma y'ayo mezi 3 mubona yuko igihugu kizoba kigeze hehe? Murakoze, ndabaye nageza ngaho ko tubazo twanje, Imana ibahezagire. Namwe murakoze ku tubazo mumbajije. Tuno tubazo tubiri, bano bantu babiri babajije hano, ndaza kongeramwo n'uwundi wa gatatu yari yavuze mu ntango ntari nishuye. Hariho ibibazo nka bitatu vyose biri muri kimwe bigaruka ku bihe umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo ariko aracamwo. Hakaba rero n'aka kabazo kaciye kongera ko kanyuma kajanye n'ingabo z'u Burundi muri Somalia. Mpereye kuri aka kwa Reverien Ndikuriyo, uwa mbere we nakabajije yagize ati mbega ivyandikuriyo vyandika ko kubera iki, kubera ko umuvyandika ko hari ico mupfana, hari aho muhuriye, ni kubera ko umuvyandika ko. Mugabo acarangiza ambwira ngo none woduha amakuru yiwe novuga ko ikibazo ciwe kigoye. Mu mwanya umwe avuga ko tutakwiye kubivuga ko, uwundi mwanya agasaba yuko twomufasha kuronka amakuru. Ni igihushane, yagize ikibazo kirimwo igihushane cacu. Hanyuma haraba uwundi yagize ati muri iyi minsi baratubwiye amakuru kugwaye ku rubuga rwawe barutwaye, kandi tubona hariho amakuru twari dukeneye ya Reverien Ndikuriyo ngene amerewe utahejeje ngo uduhe. Mpereye kuri ako namaze kwishura ko ivyuko nagwaye nababwiye ko atari vyo, ivyuko banyivye urubuga nababwiye ko atari vyo, n'imbuga zishasha muriko murabona zavutse ngira kuva hirya y'ejo nazo nyene nababwiye ko ari imbuga z'abasuma, ntabwo ari imbuga zanje. Ico kize kirava mu nzira ntigisubire kugaruka. Hanyuma n'uwa gatatu abajije ica Reverien Ndikuriyo wakibajije mu yindi mvugo yiwe, agize ati hari umukuru w'igihugu yavumye abarundi, aravuga ko bamwe mu barundi bazohera nk'ifu y'imijira. Ati none jeho mbona abo yita ko bari abiwe nawe nyene arimwo, aribo bahavuye bafatwa n'uwo muvumo,
ambaza ko nanje ariko ndabibona. Eka mpere ku makuru tumaze kumva ajyanye n'iyi ndwara ya Reveriyano Ndikuriyo. Buriya ni ubwoko bw'inkuru ntakunda gukorako, ni ubwoko bw'inkuru ntakunda gukorako, naho nzi ari inkuru irindiriwe n'abantu benshi. Abantu bibaza ko naretse kuyandika ko kubera ko ntariko ndarandika kuri urwo rubuga, niyo nariko ndiko ndagwandika ko si kenshi mwari kubona iyo nkuru ndayivuze ko jewe. Kubera iki? Kubera ko nk'ikibazo kijyanye n'amagara y'umuntu simfata cyane ko ari ikibazo cy'iwacu, niko hariho abo bita les hommes publics, bene abo bantu bari imbere y'abandi. Ibibazo biberekeye byose usanga umenga birerekeye igihugu cyose. Hariho nk'umuntu amagara yiwe atwerekeye, uwo nta cyitwazo cyubaho, ni umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu ni nayo mpamvu no muri dosiye atanga yitoza ategeza kwerekana ko akomeye, ko afise amagara meza, n'abaganga bagasubira bagapima. Kubera amabanga yiwe asaba ko kira mwanya tuba dufise icyizere ko ibibazo by'igihugu bifise uriko arabikurikirana. Amabanga yiwe asaba ko tuguma tuzi ko umukuru w'igihugu agifise, ndakivuge mu gifaransa ngo toutes les facultés intellectuelles et physiques, ni ukuvuga ko agifise ubushobozi bwose, bwabo bwo mu mutwe bwabo bw'umubiri, bwo gushobora kurongora igihugu, bwo kuba ajejwe ivyacu twese, kuko abaye adakomeye neza nko mu mutwe ashobora gukora ibikwega ibara kuri twese mu gihe tuba tutabimenye ko adakomeye neza. Rero amagara y'umukuru w'igihugu ntahishwa mu bisanzwe, naho ariyo ya mbere nyine ahishwa, ubundi ntahishwa ivyiwe biba bitwerekeye. Mugabo iyo bigeze ku bandi bantu, kumbura umushikiranganji wa mbere aregereye umukuru w'igihugu, kumbura aho bikiri mu bantu bagejwe rwose ibyacu twese, ku buryo amagara yabo abatwerekeye. Bigeze ku bandi hariho igitera gihinduka, umukuru w'umugambwe naho ari umugambwe uri ku butegetsi, ntabwo ari ikibazo kitwerekeye twese. Niyo mpamvu jewe ntohitamwo kubyandika ko cyane ibijyanye n'amagara ya Ndikuriyo. Bwa mbere bwo n'umuvyeyi, abana bagwaje se ntibagwaje umukuru w'umugambwe, bagwaje se, umukenyezi wiwe amugwaje, agwaje umugabo ntagwaje umukuru w'umugambwe. Hari amajambo rero usanga tuvuga, usanga dukoresha, rimwe rimwe ugasanga twanibagiye turiko turacumita abo bajyango. Umwe wese avyishize ko akiyumvira umuvyeyi wiwe cyangwa umugabo wiwe mu bitaro, abantu bose babaza ko mbega ntikaraca, mbega umwe akandika ati ageze ku kanyuma, ati ndaronse amakuru ati ubuhoho biraheze, uwundi ati yamaze gucikana. Si ubwoko bw'amakuru nibaza ko aryoshe ku muntu n'umwe bariko bavuga umuntu wiwe, kiretse nkaho nariko ndavuga nko ku mukuru w'igihugu. Ku bandi jewe sinokwipfuza ko uwanje bamugira ko ivyo, sinokwipfuza ko na jewe nyene abanje bokumva umuntu wese ariko arabaza ngo mbega yacikanye cyangwa ntaracikana. Nibaza ko umwe wese avyishize ko hariho aho yosanga aza kugarukira. Ari nayo mpamvu mu byo nza kuvuga ku makuru mfise, niko ndayafise kandi menshi cyane, ariko mu byo nza kuvuga ndafise aho nza kugeguza, ndafise aho nza kugarukira, ntaza gushobora kurenza. Ico muze kukimbabarira ko buriya iyo abantu barezwe hariho imvugo zabo, iyo abantu hariho abantu twareze ukuntu gutuma hariho uko tuvuga, hakaba n'abandi birekuye bashobora kuvuga nabo uko bavyumva. Kumbure nakoresha ijambo ribi navuze ko abarezwe n'abandi baba bararezwe, kumbure ntituregwa kumwe. Hariho rero abavuga bati ibintu byose biravugwa, n'abandi bagira bati imvugo irafise kugira ahigarukira. Kumbure Reveriyano Ndikuriyo igituma abantu banitwararitse cyane ivyiwe, nuko nawe ivyamuranze harimo iyo mvugo irekuye cyane, iyo mvugo itagira imbabarira amatwi, imvugo ivuga urupfu nk'uko womengo abantu bariko bavuga umupira w'amaguru, imvugo umengo urupfu uraruha abandi ataco bigutwaye, gusaba umutwe w'umuntu,
imvugo niyo bakubajije ikibazo cerekeye uwundi nibuka mu ntandwi zitatu zirahera ariko atubwira bamuhajije ikibazo ca bunyoni n'ingaruka cogira we yishuye ati mbega gupfa hoho ntiyopfa apfuye hari umuhero w'isi woba ushitse ukumva ingene vyoroshe kuvuga urupfu rw'uwundi muntu ariko ntitukwiye natwe kumera nkawe ngo nuko yavuga gutyo ngo natwe tuje twigana bene izo mvugo niyo mvugo yiwe ariko twebwe nibaza ko dukwiye kubaho twubaha ubuzima bw'umuntu ku buryo hariho aho dukwiye kwigengesera mu mvugo ziba ziriko zirakoreshwa je mu vyo nagiriza ubutegetsi buhari uyu munsi mu vyo batwivye mu vyo batwimye hariho ubuntu n'urupfasoni bw'umurundi batwatse dusigara dufise abategetsi bavuga imvugo y'ibipfamutima imvugo niko basokuru bavuga usanga umuntu yavuga gutyo bacamwita ngo ni igipfamutima kuko ubundi basokuru naho umuntu yaba ari uwo banka naho yaba ari umuntu babona yari akwiye kugenda bariko barabivuga wasanga bakoresha imvugo ibabarira amatwi urupfu ugasanga barurondeye ingene baruha ayandi majambo kuvuga ngo yapfuye bakavuga ko yashengeye bakavuga ko yaryamiye ukuboko kw'abagabo bakavuga ko reka nyine murabizi ko imvugo ari nyinshi ku buryo urupfu kurudoma ko atari ibintu bakoresha cyane basokuru bacu ni nk'ivyo uyundi atubwiye ati kumva umukuru w'igihugu yubahutse akavuga ko avumye igihugu ciwe erega uri umukuru w'igihugu ukavuma igice c'abanyagihugu bawe bisa n'umuvyeyi yohaguruka akavuma igice c'uruvyaro rwiwe buriya tube turareka kuvuga ngo uwo muvumo woba uriko urafata abo bari bari kumwe muze kuntahura ndi umuntu mu vyo kwemera mu vy'Imana mfise ico nemera ndemera ko uri hejuru y'abandi cyane cyane nk'abo babahawe amabanga akomeye cyane iyo uri serugo iyo uri hejuru ku gihugu cyose hariho amajambo wigengesera kirazira kuvuma umwana wawe ngo ni kubera ushavuye ukaca uvuga amajambo ngo ntaco uzovamwo ntuzogira gute uramuvuma bikagufata kandi uwundi munsi ukababara ari wewe wamuvumye usanze ibyo wavuze byaramubayeko rero n'umukuru w'igihugu yiha kuvuma igice cy'igihugu ngo nuko batahuje ivyumviro ngo nuko bamubwiye ko ikiringo ciwe gihonyoye ibwirizwa shingiro akaba n'abarenganije akaca yiha kubavuma agashirako n'amajambo y'Imana buriya mu kuvuma abavumye igihugu burya bavumye nabo bari kumwe umuvyeyi yavumye uruvyara abavumye n'abajya bandi yibaza ngo arakunda nabo nyene aba yabavumye rero uwo mukuru w'igihugu yubahutse gukoresha ayo majambo uwo muvumo tukwiye kuwiyambura twese tukwiye kuwiyambura burya yaravumye igihugu muri bijya bintu yavuze yarahamagaye impfu zidasiguritse mu gihugu ciwe ntikwabaye noneho kuzihamagara gusa muri radiyo ntwaro yiwe ivyo yakoze n'iyimukurikiye ivyo ibandanya ikora ivyo vyo kunyitsa abantu vyo kwica abantu umenga nta kibaye ibi ni ibintu abantu bafise ukwemera bakwiye gukorera ko rwose kugira ngo iyo mpwemu y'urupfu iyo mpwemu y'ubwicanyi iyo mpwemu y'ikibi y'urwanko rurengeje ishobora kuneshwa mu gihugu mu gihe yavuzwe n'abatwara igihugu birahambaye rwose ko tuyibomora ikavaho kandi rero si umuvumo wo kuraba gusa n'abandi b'imbere hari abandi batwara abasanga nabo nyene bavuma batavuze ngo turavumye mugabo amajambo bakoresheje ugasanga yari amajambo mabi bariko bayita abarundi bitwa ko bajejwe ni umva aho mumbarire ko mpereye kuri ako gace ngira tutakwiye kutamenyera vyose ko bisanzwe ndibaza ko dukwiye rimwe na rimwe kuza kubahuka tukavuga tuti iki kintu ntikikwiye kumenyerwa mu gihugu ntiturera abana tubabwira ko kuvuga urupfu rw'uwundi ari ikintu gisanzwe gushinyagura umuntu agwaye kuvuga ko kumuharurira iminsi gusa ngo mbega asigaje iminota ingahe abana bacu sivyo tukwiye kubabwira hariho ubuntu tukwiye kubaha iyo mvugo iri mu violence iyo mvugo yacu iri violent irakwiye kugabanuka kuko bihera mu mvugo bikaja mu ngiro rero muti amakuru azwi gushika ubu ngoma nzi cyane cyane kuyazwi na bose hari bimwe bimwe muza kumbabarira ayazwi na bose nuko vy'ukuri umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD
mu minsi iheze ngo yiyumvise ameze nabi, ngo imbere y'uko haba ajya amasengesho baheruka gutunganya mu ndwi iheze i Ngozi. Murazi ko nk'irya nyuma yabonetse ariko aravuga ijambo ni itariki 19 z'uku kwezi kwa mbere, yari muri Tanzania mu nama nkuru y'umugambwe uri ku butegetsi muri ico gihugu CCM, Chama cha Mapinduzi, umugambwe wari kuranatora uzobaserukira amatora y'umukuru w'igihugu yimirije, Perezida Suluhu Hassan Samia. Ico gihe yaragiye yaravuze ijambo, ariko abamwegereye baravuga ko ico gihe yavyumva ko agwaye naho yabigenderako. Hanyuma arataha mu gihugu, niko gutegura ry'amasengesho yabo bakora uko umwaka uheze mu mugambwe. Araja i Ngozi, bakavuga bati naho i Ngozi yagiye avyumva ko agwaye, mugabo akagira ati reka nze nipimishe duhejeje aya masengesho, akihagararako. Ariko rero mw'ihoteli aho yari ngaho i Ngozi bavuga ko ariho vyankiye gose, atangura kubira ngo icuya cinshi. Hanyuma baravuga ko bibagije ko ari zimwe mu ngwara yoba asanganywe nka diabete na hypertension, ariko ivyo bagerageje byose babona ibintu bibandanije biba nabi, abamwe ibibazo ngo bijanye no guhema, ngo baramujana mu bitaro bita Tanganyika Care i Bujumbura, nabo basangana ikibazo kibarengeye gose. Niho haca hamagarwa indege havuye imujana mu gihugu ca Kenya. Makuru mfise nuko mu muryango batari bashaka baja muri Kenya, boba bagira bati yopfuma aja muri Afrika y'Epfo canke nk'i Dubai. Hanyuma ariko mu biro vy'umukuru w'igihugu bo bamaze gutegura ko aja muri Kenya, bahamagaye indege itwara abagwaye yo muri Kenya, iraza iramutora iramujana. Rero muri Kenya makuru mfise nuko yagwariye mu bitaro bita Aga Khan, kandi ko kuva hashika ko yahashitse ameze nabi cane, afise ivyo bibazo nyene vyo guhema ku rugero rukomeye, akorora cane yarushe gose. Hanyuma baramufasha ibijanye no guhema, bakavuga ko kuva ico gihe cose atarigera asubira kugarura ubwenge. Bamwe bagira bati ari muri koma, abandi imvugo ziba ziri kwinshi, abandi bati ahubwo n'abaganga bamushize aho muri koma kugira ngo bashobore kuvura ya mahaha areke gukora, barabe ingene bayavura babandanye ivyo vyo guhemera mu vyuma bimufasha guhema. Umva aho sindi umuganga, sinshobora kuvuga ngo ikiri co niki kitari co niki, mugabo ico mfise neza kubera amakuru y'abamwegereye, amasoko mfise nuko muri iyo misi yose kuva afatirwa i Ngozi hanyuma akaba izo ngingo zo kumutwara hanze, nuko atarigera asubira kurabuka. Ico nico mfise. Amakuru ya nyuma mfise nuko kandi baraye bamunguruje, bamukuye mu gihugu ca Kenya aho yarari mu bitaro bijya bita Aga Khan, baheza bamungururiza i Dubai muri Aziya. Ayo niyo makuru mfise ku bijanye n'iyo ngwara. Ngira nta kindi kinini umuntu yokivuga ko umuntu wese aragwara, abategetsi bahambaye, haba umunyagihugu mutoyi wa nyuma, umuntu wese arashobora kugwara ingwara, ntawe idashobora gushikako. Ariko ahantu hari ikibazo, ngira hasa nza gusa n'uyu muntu yaciye abaza uyu nyene yavuze we yavyise umuvumo. Ahantu jewe numva ngize ikibazo, ni ikibazo kijanye n'ibi bintu biba muri uwo mugambwe uri ku butegetsi, aho abantu mu bihe bikomeye vya politike bagenda bafatwa n'ingwara zidasiguritse, rimwe na rimwe zica zibica zibanyarukije, kandi n'ingene bagwara benshi usanga bisa. Ni ikintu kibafata bukwi, bakaca baraba, bagata ubwenge, bahagira ibibazo vyo guhemba, hanyuma mu nyuma hari abaca banyaruka gupfa,
hakaba n'abandi bapfa haciye iminsi, kumbure ndiko nkoresha rya jambo nanse, uyu aracagwaye ntituzi ivy'uko bizoheza, ntitumushire muri uwo mugwi, mugabo ari muri uwo mugwi w'abantu bafatwa ukuntu gutangaje, bafatwa bukwi na bukwi, bakaca bata ubwenge, bagira ibibazo vyo guhema, bamwe muri bo bikaba vyarabahitanye, kandi ivyo bigashika mu bihe vya politike kanaka. Aho niho numva ko hari ikibazo. Muri ico gihe rero bica bihinduka ibitwerekeye twese. Iyo ari impfu zitumvikana kandi kenshi zitanasigurwa. Yavuzemwo ivyashikiye umushikiranganje Simoni Nyandwi muri 2025, yari umushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu, yava mu mugambwe CNDD-FDD, yari umuntu akundwa cane, yanakundwa n'umukuru w'igihugu w'ico gihe Domiciano Ndayizeye, yoba yanamubwira ati yaba ari jewe navyigirira niwe wokwitoje mu kibanza c'umukuru w'igihugu kw'izina ry'umugambwe wanyu, niwe mushinga ntaye igihugu gifise ava muri uwo mugambwe. Ingene rero yariko arakora ibintu vyoba bitanezera abarongoye umugambwe wiwe, havuzwe vyinshi sinza kubigarukako, mugabe icyaciye kiba nuko uyu mushikiranganje nawe nyene yafashwe nk'uko bukumbi umugoroba, hanyuma bamutwara ku bitaro mu gatondo aba yapfuye. Icamwishe ntikigeze gisigurwa. Haba hariho ingwara abantu basanganywe, arizo kenshi zice zishimikizwa nk'izo za diabete canke hypertension, mugabo abantu bariko baravuga uko ibintu vyagenze, aho hantu hakumvikana ko hariho ikindi kintu cabaye kitariko kiravugwa. Hanyuma ivyashikiye ejo bundi Perezida Nkurunziza muri 2020 navyo ni nk'uko umuntu abantu baheruka yarakomeye bakabona afashwe bukumbi, yinjiye mu bitaro itariki ku munsi wa gatandatu ku mugoroba itariki 8, hanyuma akaraba itariki 9 bakavuga ko umengo yanakomeye, akanandikira abantu mu matelefone, sinzi ko yabavugishije, ariko bo mu gatondo ka kare bukeye ku wa mbere umuntu ngo aracikanye bukwi na bukwi. Mu nyuma twabwirwa ko umutima wahagaze. Nta numwe arigera atubwira ati yinjiye ibitaro agwaye ingwara iki, batubwira gusa ngo umutima wiwe warahagaze. None acinjira yari afise ikibazo c'umutima canke vyari bindi? Wavyumva naho nyene ukumva cari ikibazo kijanye n'ivyo guhema nk'uko nyene bamwe bakagira bati n'icamunyarukije nuko yakuye ku zuru, ico camufasha guhema ku zuru no ku munwa, hanyuma akaja mu kwihagarika mu cumba iruhande, bakaza bumva aguye bukwi na bukwi muri ico cumba kubera ko yaciye abura impwemu. Rero ntituzi vy'ukuri icamwishe nticavuzwe, ibitanguye kuvuga ubu n'ibindi murazi vyabaye mu rubanza rwa General Arengiyome Bunyoni, ko havuzwe bikomeye, nawe nyene akaba mu bagiriza ko amakuru afishe ariko atohoza ko arayavuga ko umukuru w'igihugu yishwe n'uburozi, ko Perezida Nkurunziza yishwe n'uburozi, yishwe n'ishano. Murazi ko havuzwe n'umurozi yoba atanga iryo shano, uwo murozi ntanatwagwe mu butungane ngo abazwe, kandi iyo ariko yagirizwa ko Bunyoni nawe ariko amurondera ngo amufashe kumwicira Ndayishimiye, ariko bigatangaza ingene bafata umuntu yariko arondera umurozi nawe yobikoze we atari bufatwe, ahubwo tukabona uwo bavuga anakingirwa ku buryo budasanzwe. Tukanibaza ingene uwo muntu yoba anashikira abakuru b'ibihugu, yashikira Nkurunziza gute, yoba yashikira Ndayishimiye gute, boba bafise ivyo bazinanyemwo. Hariho igipfungu kinini, ariko abantu baguma bavuga cyane ibintu bijanye n'uburozi mu gihugu. Vyashika no kuri uyu mugwayi ariko aravugwa muri uyu mwanya, amakuru dufise ntashaka kuza gushimika ko cyane, muze kumbabarira, urwikekwe rujanye n'ivyo vy'uburozi arimwo gose, aho usanga ibintu bigera ku rugero n'abategetsi bakomeye bankigwa kuja kumuraba. Murumva ko ivyo bintu bitaba bisanzwe, aho nk'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi agwarira mu gihugu, ambasaderi, umuntu aserukira ico gihugu, aserukira Uburundi muri ico gihugu,
ugasanga nawe nyene yabwiwe ati wewe ntidukeneye kuza kwegera umurwayi kubera ko ubucuti ufitaniye n'abandi bahambaye cyane buduteye amakenga muri bino bintu. Aho nsa n'uwududuriye ko naho ntabivuze. Rero ibyo bintu birateye amakenga mu gihugu, kumva ku mutwe w'igihugu ibintu bimeze gutyo. Reveriyano Ndikuriyo ibyo bikaba bimufashe mu mwanya nawe nyine wa politiki ukomeye cyane, ni ukuvuga ni mu mwanya arangije ikiringo ciwe cyo kurongora umugambwe CNDD-FDD, hakaba hariko havugwa ivyo kumusubiriza nawe yoba ataranashyigikiye cyane, ntavyo nzi, nguvuze ntiyoba, ndavyemeje, ivyo ntihagire uzoshirako ivyo ntavuze. Hanyuma hakaba kandi ikibazo gikomeye cy'uko mu myaka 2 hazoba hari amatora y'umukuru w'igihugu, kandi buriya urongoye umugambi uri ku butegetsi arafise ijambo rikomeye ku bijyanye no gutora umukandida w'uwo mugambwe. Ijambo ryiwe naryo riba rikomeye. Ntawuzi ko abatwara uyu munsi batashobora kuba babona nk'uwo muntu ko yoba intambamyi, ntavyo tuzi, canke ko we nyene atoba yashaka kuzokwitoza, navyo ntavyo tuzi. Vyose biri mu bibazo umuntu ashobora kwibaza, kuko mu bantu ho usanga havugwamwo vyinshi. Rero ibintu bibaye mu mwanya nk'uyo, mu mwanya hariko haba izo nama zikomeye, mu bihe hariko havuga gufata ingingo zikomeye mu mugambwe wiwe, ukaza ubona umuntu afashwe bukumbi gutyo, nk'uko twagiye tubibona ku bandi mu bindi bihe bikomeye, umuntu ntiyoreka kwibaza ikibazo. Si uwo wenyene, amakuru twebwe dufise y'abava mu bandi bakuru bo hejuru, no munsi nabemereye ko ntaza kududurira kuko nahora sinza kubavuga, ariko abakuru bo hejuru haba muri leta no mu zindi nzego, aravuga naho nyine abantu bavuga ko bahabwa amashano. Hari nk'umutegetsi akomeye cyane gose, we nyene yivugira ko buri mwanya yama ariko arahamagara abasenzi mu nzu iwe bagiye kurya amashano, ngo bakamusengera, ugasanga ariko aradahwa ngo ibyo bari bamuhaye, akavuga ko bimaze kumubako inshuro zitari zike. Eka birava no muri abo b'abasivile turiko turavuga, ugasanga vyagiye nabo mu nzego z'umutekano. Hari abandi bategetsi bagiye barapfa mu misi iheze mu buryo butangaje, bene uko hari umugenerale yahoze agwana muri CNDD-FDD nawe nyene yapfuye mu misi iheze, afatwa bukumbi, bamuriza indege iramujana muri Turikiya, barabona ko atakigishoboka, baba bamugarukana muri Kenya. Hari n'abandi mbere wasanga nk'utwara nk'intara mu gipolisi nka region yose, ukumva nawe nyene yafashwe n'ibintu bitumvikana bukumbi, bamuriza indege akaba arapfuye. Ivyo bintu bikaguma bigaruka cyane. Aho ntituvuze abategetsi twumva birugwa bama mu Kamenge kwirukisha amashano. Muribuka ko vyagezaho no muri Eklezia Katolika bavyigisha ko umupatire aravuga mu isengero ati ibi bintu byo guhana amashano ni mu bigezaho n'akamaramaza. Aha niho rero ku bwanje numva ikibazo nyamukuru kiri kurusha ingwara ya kanaka. Ibi bintu byo guhana amashano, ibi bintu byo kwicana, kumbure vyo biri mu bategetsi banse kuzana demokarasi y'ukuri, base kuzana kuvugisha ukuri mu gihugu, batwimye ivyiyumviro ko bisohogwa, hanyuma bazana ko umuti w'ibibazo bawukora mu guhana amashano no mu kwicana. Iyo bari kumwe bose batubwira ibintu vyiza, batubwira ko bari kumwe, ariko umwe ari ukwiwe, imigambi yiwe ari yindi, ivyo avuga biri ku mutima vy'ukuri bikaba ibindi. N'abasendefd nabo nyene bumve hano ko ibi bintu byo kutwima demokarasi nabo nyene atanye ngo babifisemwo. Kuba turi mu gihugu abantu bateza kwiyorobeka bagasigara baterana imyereka mu kwicana n'ibindi, naco ni ikintu kibi cyane ku gihugu. Vyoba vyiza kino gihugu kibaye mu mwidegemvyo, umuntu wese agasohora icyumviro ciwe, aba mu mugambi uri ku butegetsi cyangwa utari ku butegetsi agasohora icyumviro ciwe. Erega n'abari muri uwo mugambwe nabo nyene bitwa, aho nigeze kuvuga ko uwo mugambwe uvuga ko twarira abasendefd cyane cyane, nabo nyene bari mu yindi prison, nabo nyene baboshwe nk'abandi barundi bose. None bo bivyumviro byabo bisohokera hehe? Aha nitwama ku rubuga nkuko mwariko murambwira,
niho ukuri guca amakuru atari make ntituyahabwa nabo ba CNDD-FDD nyene barimwo n'abategetsi bakomeye ugasanga nibo baduhaye inkuru bati jewe ndi umukuru ibisi nobivuga ariko wewe urashobora kubivuga. Biratangaje iyo ubonye umuntu ari muri leta umushikiranganje akubwiye gutyo ati ikintu wewe wokivuga je sinoshobora kukivuga. Biragutangaza ubonye umukuru w'umugambwe mu ntara, biratangaza ubonye umuntu ari muri komite nkuru ya CNDD-FDD akwandikiye ati raba udusohorere kino kintu. Biratangaza iyo tubonye umushingamateka akomeye wo muri CNDD-FDD ari watubwira ati tuvugira iki kintu. Biradutangaza iyo tubonye generale mu gisirikare ari waduha inkuru akayiturungikira akavuga ati ni mwebwe dusigaranye mushobora gusohora ibiba mu gihugu, ibi bintu utabivuze inganda ziratikira. Ugasanga bivuye kuri generale mu gisirikare adashobora kubivuga mu nzego ziwe, ugasanga bivuye ku mukozi akomeye wo mwiperereza. Rero ico gihugu nitutibohora, ico gihugu nitutemera ko ibi gihugu c'umwidegemvyo, ibi bintu bizohereza hehe? Umugani wawo wundi ati wa muvumo uzofata bose, uzomara bose, tuzobandanya tumarana kandi dupfe twugaranywe tuboshwe. Nta kuntu twokwibohora twese ku neza ya twese tukagira igihugu c'umwidegemvyo koko? Ico nico mbona ko ari cyo kibazo c'ukuri kiri hano. Kuri iki kijanye n'ingabo zo muri Somalia ndaza kukigarukako. Nyakubahwa Pacifique, turakuramukije. Abarundi benshi turakurikirana amakuru yawe kandi twasanze amakuru utanga arayo kwizigirwa. Ni wowe uduha amakuru menshi tutoshobora kuronka ahandi hariho hose. Haraheze iminsi rero tutabona ko utangaza amakuru ku bijanye n'ibiriko biraba, ku bijanye n'iki kibazo cashikiye umunyamabanga w'umugambwe uri ku butegetsi, ariko kandi hari n'intambara iri muri Kongo twari tumenyereye usanzwe ushikiriza ugira ico bivuze ko. Tumaze iminsi tubona rero atana kimwe uri kuratangaza. Mbega koko wowe wagize ikibazo icahe ko bavuga ko ushobora kuba warahawe ishano canke urwaye? Vyoba ari vyo canke bimeze gute? Urubuga rwawe batubwira ko rushobora kuba rwaribwe ruriko rukoreshwa n'abakozi b'iperereza. Ivyo vyoba ari vyo? Dushaka umuco wimbitse. N'amahoro mumeze neza mwivyura? Natwe turashima tumeze neza. Egome je nagomba kubaza cane ku kibazo kicerekanye n'umutekano uherereye muri Kongo, kuko nanje ariho hasanzwe mba. Biravugwa ko Goma yafashwe, bikavugwa ko umupaka w'u Rwanda ugenzurwa n'abasirikare ba M23. Nabaza abo Burundi nabo bari hehe? Bimeze gute ko basoda bajanye n'abo Burundi? Kuko hari benshi twiganye, hari abo twakuranye bashoboye kugwa mu ntambara zari ariko ntitwabimenya. Hari bamwe muri bamwe twagiye turamenya ko bapfuye, bamwe barazikwa, ariko ntitwaronka umuco neza. Hari abaca baduhenda ngo yatashe agwaye, tugabuka ukazumva ngo genda ngo musezere ngo muri hôpital militaire, ariko ntihaba amafoto. Bikaba ibintu bigoye cane. Twashaka kubaza abo abasirikare b'igihugu cacu nabo boba baherereye hehe? Niho bakiri baracari ku rubuga rw'intambara cabure barakuweyo? Bimeze gute? Hanyuma nta makuru muba mufise ku kijanye n'igisagara cafashwe, ku gace kafashwe bizogenda gute? Hazokorwa iki? Kumenga perezida wino naho amambasade aturi wino, ibintu birebire bigoye cane. Namwe murakoze kuri kano kabazo. Mugarutse ku ngwano iri mu gihugu ca Kongo, mbere ugira ko navuga ku mabi, ku magorwa abasirikare b'u Burundi bariko barabonera muri ico gihugu, wongera ko agahinda k'imiryango n'abagenzi b'abasirikare b'u Burundi bari muri Kongo. Wagize uti
mbega amakuru mufise ameze gute ko twumva ngo igisagara ca Goma carafashwe, hanyuma abasirikare bacu bari bariyo ubu none bari hehe? Uranavuga agahinda ufise wo kubona hari inshuti, hari abagenzi usanga muhishwa ko bapfuye, bamwe bakabwira ngo baragwaye, ngo bagiye mu Burundi, ariko mukaza mwumva ngo muje guhamba ata gakuru mwigeze mumenya vy'ukuri. Ico novuga ngaha ca mbere nuko ibintu biriko bishikira abasirikare b'u Burundi birabaje cane, birababaje cane. Duhere kw'irungikwa ryabo, nigeze kubicako. Bano basirikare barungitswe mu bice vyo mu kwezi kw'indwi, ukwezi k'umunani muri 2023, barungikwa mu mpisho inyuma y'amasezerano yabaye hagati ya Perezida Ndayishimiye na Perezida Tshisekedi. Mu k'umunani bamaze kubona ko batanguye kumva hariho ababibaza, Perezida Ndayishimiye aranagenda i Kinshasa barasinya amasezerano atashizwe hanze cyane, ariko yoyo ariho yanditse, ndamaze kuyasoma je narayabonye. Mugabo ayo masezerano avuga ibintu bisanzwe vyo gufashanya mu vya gisirikare n'umutekano, mu guhana amakuru, mu guhana inguvu, mu gutabarana, mu guhana ibigwanisho, n'amasezerano ameze nk'ayasanzwe hagati y'ibihugu ahora abaho. Hakaba igice kinyegeje cyane kitigeze gishigwa habona. Iruhande y'ayo masezerano bene nayo harabaho ayabavuga ingene umusirikare wese azofatwa, ivyo azoba yandikiwe, ivyo azohabwa, ingene ku rugamba bashikana ku rugamba, n'igihe bagize ingorane uko bizogenda. Ayo masezerano ntayariho, aranyegeje gose. Ari naho kunze kumva bavuga ko ata n'uwuzi amafaranga umusirikare umwe yandikiwe, kuko abasirikare bari hariya iyo batubwira amagorwa bagira, ingene babatuka, babagiriza ngo babariha ngo amadolari 5,000 umwe, mu gihe umusoda wa Kongo abahembwa hafi amadolari 100 ku kwezi. Rero ugasanga no muri urwo rugamba babata imbere, bavuga bati mwebwe genda hariya nimwe muriko muraca amahera muri abacangero, nimuje imbere. Ico gihe bagenda nabivuze ko bagiye inama nshingamateka na nkenguzamateka itabimenyeshwe nk'uko bivuze mwibwirizwa shingiro, vyoba vyahavuye bikorwa mu nyuma bimaze kumenyekana. Umva rero bagiye guhishwa, umusirikare akagenda ata nkoho afise, akambikwa impuzu z'ikindi gihugu n'idarapo y'ikindi gihugu. Mu mwanya wa mbere bagize ibibazo bikomeye namaze kuvuga, nk'ivyo kugwana, bari kumwe n'abo bavuga indimi zidasa, bakabatana urugamba, ibigwanisho bagasanga aho bibaza ngo bari kumwe naho banabigurishije, abandi bakaza kubitora bikaca birasa abasirikare b'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi bakagenda badafise ibikoresho bikwiye ku rugamba, hanyuma n'ivyo bagenewe bikibwa nk'ibifungurwa. Rero niho abasirikare mu ntango banadutabaje cyane, tuza turavyandika, uko twavyandika niko vyagiye biranakosorwa. Ico gihe twaranditse n'amafaranga umusirikare umwe yaronka, bamuha amadolari 50 ku kwezi ngo bariya mutunga. Turasemerera tuti ivyo bifaranga mwakwiye kwa Tshisekedi mugiye kujya mwenyene mugurishije amaraso y'abarundi ntivyumvikana. Abasirikare rero amakuru twandika yarabashikira cyane ico gihe muri leta, birabatera ubwoba, maze bamera nk'ababadugirije haciye amezi, nko mu ntango za 2024 bateye babadugiriza udufaranga babaha. Ariko no ngaho igice kinini c'amafaranga yandikiwe umusirikare gushika ubu ntaja ku musirikare, aja mu bandi bantu. Ku makuru dufise nuko ibintu bimeze. Aho rero nari nkiri kubijanye no kubashira ku rugamba, n'ubu kandi baracavyidogera, abasirikare baracyavuga gose ko n'ubu bafashwe nabi, nko mu bihe bagiye nko ku rugamba hoho bakamara umwanya munini
baravuga ingene bashobora kumara iminsi badafungura, ya mafaranga yose bari bandikiwe ugasanga aciye aribwa n'ababatwara, bo bagira bati abantu batwara nk'amabatayo ari muri Congo n'abatunzi bakomeye cyane, n'abantu bagendana amasakoshi y'amadolari baza barakuramo ngo basumire umusoda, n'abantu bibereye mu rudandaza nta kindi barimwo, burya nta n'umugambi bafise w'ivyo byo gutegura intambara. Abasoda bamwe ariko baridoga cyane ko bagurishijwe. Hanyuma Burundi bwashizeyo abasoda bashika mu bihumbi 10 bari muri urwo rugamba rwo muri Congo. Abo nko muri kino gihe mu mwanya turiko turavuga n'amabatayo 16 ariyo muri uyu mwanya. Hariyo batayo ya 6 bita Tafok, batayo y'indwi Tafok, y'umunani, y'icenda kubandanya gushika ku ya 21 za Tafok. Hakaca hongera ko batayo ya 22 ikiriko irategurwa mu Cankuzo kugira nayo ikigenda ibe batayo y'17 mu ziri muri Congo. Bamwe muri abo basirikare banagiye ntibarigera baruhuka, hariho abagiye mu ntango gushika uyu munsi batarigera baronka akaruhuko, ugasanga ntibazi bati mbega umusirikare yandikiwe kumara umwanya ungana gute muri runo rugamba. Bamwe ugasanga barapfuye haciye imyaka 2 batarigera basubira kubonana n'imiryango yabo. Ikindi kintu cidogerwa cyane n'abasirikare ni ingene benshi mu barungikwa muri kino gihe ari abasirikare b'abana, abantu bacinjiye mu gisirikare ubunyene, usanga bahije kugira formation bita accélérée y'amezi 3, bakavana ngaho batwara ku rugamba batari bwigere bahura n'urugamba, bakaca baja kugwana n'abantu bamaze imyaka n'imyaka mu ntambara, bafise n'ibigwanisho bisumba ivyabo, inkoho bakazironkera hariya, ukaronka inkoho utarumenyereye ucika uja ku rugamba. Ivyo ni bimwe mu bibazo bikomeye abasirikare bafise, nico gituma no mu bapfa tubonamo cyane abasirikare bakiri bato gose, usanga bafise ipete rya 2e classe. Uwundi mugwi unidoga nawo umusirikare bambe ni umugwi w'abasirikare bakuze, usanga bari hafi gukukuruka, ugasanga umuntu asigaje umwaka, asigaje amezi 2, asigaje amezi, asigaje umwaka, asigaje imyaka 2 kugira arangize igikorwa ciwe cyo mu gisirikare. Hanyuma ukabona barabatwaye nabo nyene, babatwaye kuri urwo rugamba, ndafise amakuru y'abasezeye imiryango, ugasanga umuntu arakoranije agahamagaye nk'umugenzi ati jewe buriya nzoja muri Congo ejo, none urandabira abo nsigaranye ndazi ko ntazosubira kubabona, abana banje urabasomesha, ndagusavye wari umugenzi, turabona imyaka mfise aho ngeze nagira nkukuruke, none bantwaye muri iyo misozi ntakibishoboye kandi ntako mfise ndi buvyanke nkiri umusirikare, ati nta kundi uranderera. Kumva abasirikare bagenda bavuze gutyo. Hari uwundi yatwandikiye nk'ubutumwa avuga ati twebwe twari twagiye guhembwa, tugiye guhembwa, siniba ko yavuze kuri poste, hanyuma ati haza umuntu w'umusirikare akuze, ati aho dutonda dusaba ko twomureka akinjira ko vyihuta, ati hanyuma yinjiye tubona koro ya Mosozi, turamubaza ivyo ari vyo, aca aravuga ko abagiye muri Congo kandi ko yumva ko atazogaruka, ati jewe ndazi ko ntazosubira kubabona, abari ngaho bose basigarana agahinda. Ico nico gisirikare dufise uyu munsi, niko abo bantu bamerewe mu mitima. Ni benshi batwandikira bavuga ati turiko tugwana ingwano tutazi, tutumva, tutabona ico twaje kugwanira kandi turabona ko twagurishijwe. Rero za batayo zirungikwa muri Congo, hari umugwi munini wazo wari warungitswe muri Nord Kivu kugwana na M23, mu gihe basigarana izindi 2 gusa bahora basiga muri Sud Kivu zija kugwana na Red Tabara. Aba rero bagiye kugwana na M23 bari mu bibanza bitandukanye muri Nord Kivu, bari bafise amaposition atari make. Mbere mwarumvise nk'ibyaheruka gushika mu kwezi kwa12 Perezida Tshisekedi yaje mu Burundi asaba Evariste Ndayishimiye ko yo mutabara akamuha ingabo nyinshi. Ico gihe nk'uko abantu bavyibuka, Tshisekedi yari yanse kuganira na M23 mu biganiro byo muri Angola, aravuga ko atazokwigera avugana n'uwo muhari,
ahubwo aca yihutira gutegura ingwano yafata ko ari ruhasha yo guheza M23 ariko kuca azi Bujumbura akabona na President Ndayishimiye amusaba ko vyihuse amuha ayandi mabatayo 5 akongera ko yari ahari amusaba ko abasoda b'u Burundi basubira kugwana kuko hari haciye amezi batagwana baherogwana mu kwa gatanu kwa 2024 hari haciye amezi batakigwana asaba ko basubira ku rugamba ahubwo ko agira gwane ingwano simusiga yo guheza M23 ivyabaye nuko Burundi bwaratwaye abasoda batari bake naho bari bageze ku 10,000 baja kugwana na M23 barabarunda ahantu hamwe hitwa Ngungu na Masisi mbere baranashobora kwaka Ngungu M23 ahantu yari imaze umwaka wose kuko ngo bari abasirikare benshi cyane aho rero niho M23 nayo yaciye yitegura ikiragaruka nayo ica irakura abasirikare b'u Burundi Ngungu no muri Masisi ari naho havugwa ko u Burundi bwaburiye abasirikare benshi cyane muri iyo ntambara baje gusubira kubaka Ngungu kandi baruhiye kuyibaka ntivyaherera ngaho ahubwo ibintu bica bifata umurindi udasanzwe ngira nko mu kiringo c'indwi zibiri Uburundi bari babwatse amaposition yose bwari bufise muri Nord Kivu hose barahabaka niho mwaciye mwumva mu nyuma M23 ikibandanya ku murindi udasanzwe womenga bamwe bavuga mu Kirundi bati gukubita gati mu ntozi kuko barabakubise baba barabavyuye barabakabuye baca baza baziyeko barabaka uduce tutari duke gushikaho birukana abarundi baratabara nahunga nk'ibisagara nka Minova hafashwe ata abarundi bakiriyo bashimiye kuhava imbere yuko M23 ihashika Burundi bushima gutwara abasoda babwo bose muri Sud Kivu amakuru naronse ku munsi w'ejo mpuye ku musirikare wo hejuru nuko muri Nord Kivu naho bari bakwiye abarundi hariho abari basigaye nko ku kibuga c'indege ahigoma rero nkuko bivuze M23 intambara yarakomeye ku buryo itindi gafata n'igisagara ca Goma kimwe mu bisagara bikomeye cyane cy'igihugu cya Kongo mu gihugu cya Kongo na cyane cyane nacyo gisagara gikuru cyo mu buseruko bwa Kongo bavuze Goma ni gisagara kiyakwa gusumba Bujumbura gisagara gikomeye gose rero ico M23 yaragifashe inkuru ibabaje ngaha n'ingene abasoda b'abarundi bari ku kibuga c'indege bafatanije nabo muri Afrika y'Epfo abarundi babwiwe ko bategerezwa kugwana gushika ku kanyuma ivyo bakabikora abasoda abakongo bari bamaze guhunga abarundi basigara rero bagwanira ico kibuga c'indege be nabo banyafrika y'Epfo bene igihugu bo bamaze kuhata ari naho bishika nka nibaza ikibazo bige bano basirikare bacu bashabokura iki ni iki kibatuma bemera kuza gupfira ibintu atanyungu nimwe babifisemwo intambara itari yabo ni yihe nyungu bafise muri ivyo bintu aho hantu harananira gutahura ariko urumva ko ari intambara idutwara abantu benshi na beneyo base kuyigwana rero abo basoda barahagiriye ingorane zikomeye kuko bababwira kugwana kandi ibice byose bikikuje ico kibuga c'indege vyari vyamaze gufatwa kumbura abategetsi baba bari bibaza ko ku munota wa nyuma babonye biyangaye ko baca baha indege bakurira indege ikabakura ngaho ariko ntivyashoboka ko ari indege yobakura ngaho kuko uduce twese twegereye ico kibuga c'indege twari twafashwe na M23 niho bako indege yose yari kuduga aho hantu bari kuyikorora rero bano basirikare baruhiye kumaramazwa bikomeye kuko mu nyuma ibyo bakoze kwabaye hamwe abantu bakura impuzu z'igisirikare bakazita bakambara impuzu zisanzwe bagata ibigwanisho bakarondera ingene banyororomba binjiye mu banyagihugu kugira ntihasubire kuboneka ko ari abasirikare ntawuzi ko atazohava n'abanyagihugu banaberekana ntawuzi muri kino gihe iyo bageze ntawuzi ko baronse iyo baca aho nta kintu na kimwe tuzi nta makuru budufise y'abo basirikare bari bagumye ngaho guca ku munota wa nyuma ikibuga c'indege kigafatwa ariho bari
bagasigarana ico cuko biyambura izo mpuzu z'igisoda no guta ibigwanisho kugira ntibasubire kuboneka ko ari abasirikare. Murumva ko ivyo bintu ari akamaramaza. Ku bandi basigaye ubu abasirikare baraho muri Sud Kivu i Bukavu niho hari icicaro c'utwara izo ngabo z'u Burundi General Batazira Muzinga, hakabayo n'umukomanda wa division Colonel uwo Batazira Mingi, Colonel Poncien Hakizimana. Abo nibo barimutse abasoda b'u Burundi bonyene barivugira bati twaraneshejwe. Aha rero niho haca haza ibibazo vyinshi bikomeye gose bijanye n'ibinyegezwa biri muri iyo ntambara. Navuze ubwa mbere bwo ko ari intambara y'abana ba Kongo bakeneye gusubira mu gihugu cabo. Umubanyi mwiza ico yari gukora kwari ukumvikanisha leta n'abo bakongomani maze hakaba amahoro, bakabana amahoro bose. Ntidushobora kumva ingene leta ya CNDD-FDD yavuye mu bantu nabo bigeze kuba bagwanira iteka ryabo, baza gushigikira iyindi leta kwibuza abanyagihugu bayo kugira iteka ryabo. Ico kintu ntitucumva, ntitwumva impamvu Uburundi budafata neza abasirikare babwo, ntitwumva impamvu abategetsi b'Uburundi bashima ko abasirikare bahagwa ari benshi ntibamenye no kubatabara mu bihe bikenewe. Ntitubona inyungu y'ukuri Uburundi bufise muri iyo ntambara kiretse kuja guhonya abana b'Uburundi mu bintu bitari vyabo. Mu mateka y'igisirikare c'u Burundi ni ubwa mbere twumvise ico gisirikare kineshwa, ni ubwa mbere twumvise kigwana kikaneshwa, kandi igituma kiriko kiraneshwa si kindi, ubwa mbere no kugwana ingwano batumva, ubwa kabiri ni uwo mutima wo kumva ko bagurishijwe. Ico naco nyene kirabaje kuko haca hajamwo kutizera ababatwara, ico kirakomeye, nicumva ko bariko barabarira utwabo. Hanyuma n'aya mategeko atumvikana bahabwa no mu bihe ibintu biba bimeze nabi cyane, ariko ahanini ni ingwano itari yabo batumva, hari n'ibigwanisho bidakwiye muri iyo ntambara barungitswemwo. Umwe mu bagenerale twaganiriye niwe nijoro yagize ati hari imvugo y'abasirikare bo bagira bati après la guerre il y a le conseil de guerre. Rero ibintu biriko biraba, turizera ko impera n'imperuka abakuru b'igisirikare uhereye ku mugaba mukuru w'abasirikare kuri Kizigenza w'intwazangabo z'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, be n'umugaba mukuru General Prime Niyongabo, ko hari umunsi bategerezwa kuzosigura ibi bintu biriko biraba ku ngabo zacu. Izi ngabo z'u Burundi bajejwe kuzibungabunga, nibo bajejwe kuzirabira iyo bazirungika, nibo bajejwe kuba bateguye neza urugamba bazirungikamwo. Rero mu gihe turiko twumva ibintu vy'akamaramaza nk'ivyo twumva, hari abapfa bagatabwa mu mashamba, hari imiryango itameshwa ababo ko bapfuye, hariho bamwe bamwe batahanwa n'abadatahanwa. Ibi bintu impera n'imperuka abatwara igisirikare bazobibazwa kuko bisa no guhemukira igihugu ku rugero rukomeye cyane, kandi bikaboneka ko babikoreshwa n'ubukunzi bw'inda, ubukunzi bw'amahera bakura muri ivyo bikorwa vy'iyo ntambara ya Kongo. Babikoreshwa n'amafaranga bagurisha abasirikare bakura kwa Tshisekedi, hakaba ni cizere bari bafise ko baza kuronka ubutare bw'ahitwa Rubaya, twumva ko ari bwo Perezida Tshisekedi yoba yari yagabiye Ndayishimiye. Aho hose muri Ngungu babwira ati mwiyahure mukore ibishoboka byose, no kubafata ko ariyo nzira ibashikana aho hari Cortan muri Rubaya, hanyuma biruhuka bidutwaye igifyo c'abasirikare bacu. Turanabazwa no kumva no mu mvugo y'abatwara igihugu hatigera habamwo imvugo yo guhoza imiryango canke imvugo y'impuhwe. Twarumvise umuvugizi w'igisirikare abesha ko abasirikare bahagaze neza ku rugamba, abesha ngo ko amapozisiyo yose bafise ngo yifashe neza. Ubu rero turamusavye asubira agaruke kuri izo pozisiyo tuzi ko zari muri Nord Kivu, ubu bakaba barirukanywe bose muri Nord Kivu. Izo pozisiyo ziri hehe? Turamusavye agende aho zari ziri, atanga ibiganiro yerekana ingene abo basirikare bifashe neza ku rugamba, ahubwo bariko barahahonera. Akavuga ntiyigera nacishamwe ijambo ryo guhoza imiryango y'abasirikare
baguma bariko barabaza ababo iyo bari gushika ubu hari imiryango ikibaza itaranabikigwa batazi ababo iyo bageze. Hari kandi wundi yadutangaje mu nama muri ONU, mu nama ijejwe umutekano ya ONU, aho bariko baravuga ku bijyanye n'iyo ntambara yo muri Kongo ku munsi w'Imana, uwuserukira Burundi yaravuze, aranavugira ingabo z'ibindi bihugu ziriko zirahapfira, ntiyigera acishamwo ingabo z'u Burundi. Mbega iyo leta ivugira nde, ikorera nde, ikora ku nyungu zande mu gihe itabazwa inyungu z'abasoda b'u Burundi? Ahandi twokongera ko n'agakengere abategetsi ba Kongo berekana ku basirikare bacu. Amatangazo yose ava muri leta ya Kongo arashimagiza ibikorwa bikorwa n'abasirikare ba Kongo bita FRDC, bakaca bongera ko wazarendo. Iyo baramutse bashimira ingabo z'amakungu naho bavuga kenshi ingabo za SADC, aho haboneka cyane abanyafrika y'epfo, abanyamarawi n'abatanzania. Ariko kwitanga kw'ingabo z'u Burundi ntikwigera kuvugwa, kandi Uburundi aribwo bwahaburiye. Afrika y'epfo ibuze abasirikare 9 aribo bahapfiriye, ibara umenga riraguye, ariko indiri z'abasoda b'abarundi bapfuye nta kivugwa. Batubwira ngo nta cyabaye, ngo nibisanzwe, ngo nta cyabaye n'akamaramaza. Mbega umurundi nta gaciro afise? Mbega umurundi ntagira agaciro mu isi? Gushikaho ingabo yacu, nico gihugu kimaze kubura ingabo nkuru, les officiers supérieurs nk'abamajoro. Uburundi buramaze kubura, ubungira tugeze ku bamajoro 4 canke barenga bamaze kwasiga ubuzima. Bigenda gute ahantu nkaho umukuru w'ingabo, umukuru w'igisirikare n'umukuru w'igihugu bakaba banuminye badahuza imiryango, atajambo babwira igihugu, batavuga ibiriko biraba ku ngabo z'u Burundi? Ndavyibutse n'ubwa mbere twumvise aho ingabo z'u Burundi zineshwa nkuko biriko biraba muri Kongo. Rero abariko bararongora iyo ntambara, abatwara igisoda bateza kubisigura bino bintu ivyo ari vyo.